bro none gute none wizo inzinde inspiration kuzikura hega wewe shake baguha ama award 1,100 magaje ni naba mfise amafaranga Jenzo wewe ni wagenda kwa Kofi Olomide ngo mukorane ntuze collabo uzoge no mutereke ivyo biawade vyose umushire ngebana ngo shaka ngo collabo no ariko je mfise amahera ivyo biawade uzovyicarana ngaye imbere kwanza hagiye bazo cyawe ati musasire yicara ko ngaha kuri ivyo biawade vyawe mwabaririmbye hari ikintu ciharaje ngo nukwidandaza sivyo ngo nukwidandaza ego kwidandaza ni fresh ako widandaza mu biki ugasanga umuntu yakubise nk'ama ngirahera ku dolende gushika ku yindi lende uja ku ma TV sasa ugasanga nta n'ikintu vraiment do special uri kuravuga mugabo ngo nukwidandaza eske kwidandaza mugiye kuraba mu bindi bihugu vraiment uko mwidandaza niko abandi bidandaza nta mustare yidandaza uko mustare utegezwa kuja kwidandaza ufise icyo uvuga utegezwa kugenda imbere y'ama media ufise icyo uvuga ugasanga muri comedy muri mubiki donc ni vya bindi rero abantu bataduha agaciro cyusanga umuririmbyi ufite aboneka ku mwanya wari wese agateba akagushisha ntako batagize bamwe kugira bakorore Sabi ntako batagize kugira bamwe bakorere Farias ntako batagize kugira bakorore Kidumu ntako batagize kugira bakorere bande ba Vishu bande bamwe ariko uno munsi abo bose baracyakora kandi ibintu bimeze neza none pourquoi pas Fab Love nawe est-ce que mafise undi Fab Love none muramufise banze mu crée aze hanyuma uri mu buce mubona kukuraho je aho rero birashoboka muga mutamukreye ashaho biragoye tu iyo babigira ukiri umu upcoming nkikiri umu upcoming byari gushoboka ubu naho vyovana n'ingene nkora ntakora aho kwera biroroshe mugabo nkora Mesheza mundoze vraiment si subire kurapa neza nkuko nitwiwe turacari ya gauche à droite iherekezwa n'amafaranga kuko nta muntu ashobora nta kuntu umuntu ashobora kuronka amawa de 20 30 mugasanga mani ntafise na vite ugasanga nta n'imoto agira ugasanga nta niki swata abandi nawe ugasanga na mabeze ngo afise ugasanga ntavyo afise kubera iki biramutera isoni gusigura katacha afise nturirimbe nk'umuntu umenga ushaka kuba Kidumu oyi turirimba nyene nk'abarapere kameme donc ucuririmba bikajana n'umurapere rero ivyo utabizi vraiment biragorana ucihibongoza nka Satbi none Satbi ko tuza ari umwe canke Fizo bon ariho kandi n'ama media akumirana nimba wewe ukorera kuri iyi media Roy TV hanyuma ukaba wanka Fab Love no ukaba ukunda umukonkira wa Fab Love jewe ucutegerezwa kunyinyora urumva ivyo bintu amapaja mwame cyangwa amativa mwamwe arabifise aho uzosanga umuririmbyi Fab Love adashobora kuza gukoreraho interview rero benshi bagaca bibaza ati ne Fab Love kuvo yakoreye eske ahantu nta musi warime kwere bamutumira bariho vraiment ariko nta nakimwe kubera ko jemba ndavyita ko ari zandi bita kwino wapfuye so bisigura yuko buriko ratakaza umwanya none nk'ama TV ashikafi amajana n'ayandi none nkunyimye muri babiri gasha uvaga uriko urakora iki so rero kandi iyo bamenye ubwenge bamwe bari kubikora ntarubaka izina ariko puro moma biragoye Yes, one to everybody. My name is Radio. This is Loy TV Burundi in Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again on the mic. Yes, nagausera hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV Burundi. Right now ndi kumwe n'umusaza kabisa mu gakino reka ndamwita umusaza kuko yarabikoreye ndabesha se bro. Shakubesha. Ndakwisa umusaza bro. Mu gakino ariko. Bon, nibazo. Egada kwita umusaza papa. Yeah, thank you. Benshi barabizi Fab Love imyaka tutangoye mu no muziki simike. Yakwitwa umusaza nibaza ko twabibesha. Kabisa. Kishan boy Fab Love. Bro, iri kaka boro karanyisha. Kishan boy bro. Yeah, Kishan boy. Nazo ko ni brand navuga iri muri brand zibiri. Soba gazi zizwi. Brand zibiri. Zizwi oya nta zindi mvuze
Fab Love vacation boy reka ndakwita umurapa je reka ndakwita umwami brother kuko je ndafise icemeza ndafise n'impamvu ndakwise guco reka ndakwite umwami muri hip hop brother. Thank you kandi ntihagire ubikiuziza ntihagire ubikiuziza kubera ko kwitwa umwami ni juste ico kintu ba waraharaniye hanyuma ukateba ukanakirambamwo cyangwa ukakigumamwo ndetse kandi ugashika no ku ntsinzi yacu. So rero gushika no munsi hip hop niyo ntariko ndakora urabona ko hari kibazo kubera ko wa muntu abigumamwo si hari. So rero nico tu banavuga yuko kunyita umwami wa hip hop hari abandi bashaka kuba bipinga ku muntu ariko ku mutima ashaka kugira ariko vyose nibikogwa ndamaze no kuvyerekana bitari bike ariko kandi soon turabaha nibindi kandi biza bigaragaza ico turi. Soon turabaha ibindi byerekana abo turibo. Fab Love akubwira ati never give up ari kumwe na Henry brother freestyle big brother ile rap ni mbaya urasubije inyuma ndaki twende brother ile rap gute murabanira abana ba talent mugakora no kugira ivyabo nibigenda bagapfana impano bari bizeye kandi ryari teka imana yari yabateye mbega murabizi hajya ko muba mwishe muramuhagarikiye life Fab Love vacation boy anyway turi kumwe kuri micro ya Loy TV ndakubwira ati ndi kumwe n'umusaza kabisa ndi kumwe n'umuntu uvuga yuko yakoze amateka menshi muri hip hop yakoze amateka muri industry ya music +257 Fab Love hari amaposta mwamwe ndashaka ugende usobanurira abakunzi bawe navuga yuko mwamwe tutagiye dutahura nk'abantu burya ikintu atari wacyandise utagisigura nshobora gitahura fresh. Hari post navuga yuko nabonye kuri Facebook page yawe uri kumwe na Fanny Lavin nawe tukaba tuzi yuko n'umukinyi asanzwe akina amafilme nawe nyene tumubwira ati big up sana kabisa urashoboye iyo umuntu ashoboye turavuga ko ashoboye. Uri kumwe na Fanny Lavin rero hari benshi batangiye kwibaza ati mbega Fab Love yoba azoboneka muri filme ya Fanny Lavin bise umupfakazi canke Fab Love na Fanny Lavin hari hiki kabisa papa. Ujya no mukenyezi wanje bo bavuga umukenyezi ukunda sivyo mu gisata cya filme rero sasa novuga yuko ni nka kujya ushobora kuvuga ati ubu ni umwana wanje ubu ni umuki rero ujya no mukenyezi wanje mu gisata cya filme. Mbega hajya muri kumurategura uzoboneka muri filme yiwe cyangwa imeze gute cyangwa uzomushira muri clip y'indirimbo zawe mzee ariko je ndikonda ndagufata buke bon si mavembesha ngo hariho filme ariko hari filme na kinye mugapana turi kumwe n'abajya ariko ivyo twako turaganira mubibone kwifoto kujya nyene ifoto nimba zivuga genda mwumvirize ifoto ziravuga kuri jewe ziravuga je namaze kumenya ijari ibyo kabisa ariko mwitegure soni kugira mubone mbega Fanny Lavin na Fab Love bariko barayaga ibiki nimba utazi kuvugisha ifoto ni kazi kawe. Fab Love yaciye abandanya arandika yuko ati hari bishi bavuga yuko atabifaranga byinshi fise ariko bomaza awards zanje natsindira muri 2019 mucha mutangira kunyita boss sasa brother akwirika jya majambo bro. Bon kenshi abafans bahora batuma dushobora kuronka ivyo twandika bivanye n'ingene bobo berekana ibigumbagumba vyabo ico bifuza ko murimvyi agerako barifuza ko abarimvyi babo bagira ku kanoti gakwiye sivyo ntidove tubesha abarimvyi b'abarundi ntiturashika kuri ya noti twifuza ariko ivyo dufise turagerageza kubikoresha kujya nyene. So rero bijya na karorero kamwe nako ndavuga zivyo natsindiye ntararonka ariko nibaze yuko ninabironka bikaza bisahiriza kuvyo mfise bike bishora kuzogira ico bitanze kandi kinini cyane gose ari nico gito navuze ati nzoca niswa boss wa cyane. Brother uvuze ko utarabironka ubu tugeze muri 2020 ibintu watsindiye 2019 brother bega haburi kibro canke harimo akagambane papa. Nibaza yuko bo baransigurira kandi nibaza yuko ni question y'umwanya nta kibazo vraiment nta kibazo hanyuma ni abi kibazo naho nzobamenyesha nzosubira ndabatumeko ndabamenyesha ati hari ikibazo nagambaniwe ariko pour moment haracyari kare yakugira nihangano ko nuko hari ico dushobora kuba twaraganiriye. Fab Love rero akubwira ati jewe indirimbo zanje zigasohoka
ndashaka gukorera concert hanze y'igihugu ahantu hari abarundi benshi cyane. Brother mbega wewe kubgawe warabajije abafana bavuga ati bashe kugutoza igihugu ushaka kuremwa ama concert nyuma y'indirimbo zawe, navuga yuko turaza kubigira ko mu nyuma yaratanze n'amatitre y'indirimbo azoshobora gusohora ariko ntiturabishikira. Mbega ku ruhande rwawe brother nikihe gihugu nawe uvuga ati kabisa iki jewe ebana kabisa neza uzoyikoramo concert? Bon, je novuga yuko benshi abarundi ubu baramaze gukwira igihugu isi yose, haba mu Buhindi uramusangayo, mu Barabu urabasangayo, abahe hose urabasangayo. Yari nk'umutego naye ndabateze kubera hose hari abarundi, usivye yuko hariho ahari benshi kuruta ntawo kobegwa igihugu ca Zambia kirimo abarundi benshi, nawo ukorerayo sho hajya uravuga twendera amatusendere kujya nyene, uravuga ati tubandanye kubera ko ni kirundi urumva. So tugiye mu Rwanda ni nko mu Burundi, tugiye hari ibihugu vyinshi vraiment usanga birimo abarundi benshi cyane, ariko icyantangaje nuko benshi ba propose USA. Yeah. Amerika sinzi abaraba mantuze ama commentaire murabibona n'abasanze inbox. So rero Etats-Unis kugira bayimpropose sindababazi impamvu, ariko ndibaza yuko ntobamaramaza aho nzoza hose, ariko kandi nkifuza gukora show quand même duha gateka pana za show zo usanga nyene menga nyene winyegeje wagize gute no ndushaka show nyene yerekana yuko hari umustar yaje ngaho hantu. Donc yeah, isho iba yateguwe nyene ku rwego babona yuko ari urwego rw'igihugu canke urwego rukomeye rw'umustar. Bon, je nibaza ko benshi barampropose muri USA, ngira mwarabibonye mu makomantere inbox nuko ntavyerekanye. Ya rero nibaza ko kumproposa muri USA nuko babonye yuko murapere wabo hari yuko Valeri tu. Donc chakindi bavuga ati en tout cas iki kintu tukizanye no nta kumaramara ko haba, kuko ari nk'umuntu ushobora kuzana ahantu kavuga ati bana ibi nivyo kunyegeza hari nyene cocoroni ya mugabo bo kugira bifuze bigangira nuko babona yuko hari ahantu turahuye. So niyo ndoto yanje gushika hariya. Ariko baravye Valeri kabisa. Fab Love afise bavuga ati Fab Love Valeri afise ni USA. It's good bro. Peut-être maybe kubera ko urumva nibo bahampropose, rero nibaza yuko nibakore rero neza hanyuma tuzi. Brother hari commentaire y'umufana kabisa ku ruhande rwanje novuga yuko yanjoheye sana. Hari post wanditse uvuga yuko bashaka kugurana umuriyone, ariko rero hari umufana kabisa novuga yuko yanditse amajambo akomeye cyane avuga ati kabisa ku ruhande rwanje ku ruhande rw'iwanje nta mafaranga noronka je no guha, ahubwo ikintu gusa utunze kabisa talent. Ni commentaire kabisa ku ruhande rwanje novuga yuko yanjoheye sana birenze, nabwiye ati bro big up sana brother, uraciye ubwenge sana brother. Ndibaza nawe warayibonye. Abafana muratandukanye. Donc ari umufana yandika umenga nyene afise ibishobisho haba gutukana canke kugukeza, donc akandikana ibishobisho mugara abandi bakoresha ubwenge. So rero ivyo ndabikunda navyakiriye kujya. Hari nabandi bapropose amahera yo gutora ngo ama 2 million, abandi barampropose nyene. Bon nibaze yuko ababivuze bose babivuze ayikuye ku mutima. Ya nditeze yuko hari vyinshi abafana bazodushikana ko twebwe tudashobora kwishikana ko twebwe umufana niwe nkingi y'umuririmbyi. Nibaze ko ibyo mukora byose ni kubera abo nyene, ni kubera mwebwe tu, natwe ibyo dukora byose ni kubera mwebwe. Ni na Fab Love akubwira ati coming soon papa na king. Bon ni juste nabaye ndaba kubera benshi bibaza ngo ndiko ndababesha, ariko nabaye ndabereka titre zibiri muri nyinshi zingano kumfise. Ya mugabo cyo nababwira cyoco ndi muri université ya hip hop, hanyuma rero nzobazanira rero yantuze sinzi kari baccalauréat nzoyibazanira mu yumve. Ni Fab Love navuga yuko amaze igihe Fab Love wanyoteje abafana wala. Bon ndabizi mugabo harimo no kugira kwanza tubanze turabe, uko abarapere benshi barakunda kumbwira oh Fab Love bikine biki wewe uriyemera oh bikine biki. Bon umurapere wese ategezwa kwiyemera, abarapere bose uzosanga biyita ngo nabaking sivyo, nabami bose nabami urumva no fyorogota wese akubwira ngo ndumwami sivyo.
ya mugabo twebwe turavyiyita ariko bibonekera mu bikogwa sivyo bibonekera mu bikogwa so rero jewe ndashobora kureka rero gatoyi kugira mbanze ndaba abandi barapera ico bakora rero urabona bamwe cyo bikorera amapiano abandi amazuke abaki lakini je nivyo nababwira ntahari kugira muzoro nk'umurapera bikunda sha biragoye vraiment je ndabikunda cyane naremeye kuba nago agasore wavyo bazongirira nabi bagire gute banyimi biki bagire gute mugabo jewe ni hajya nyene hip hop tishobora guhindura ya babigerageje bose bipfuza yuko no hindura barabona yuko ari mission impossible ntibishoboka kuko jewe niho hantu numva ko n'Imana izonyinjiriza mu ijuru romva hajya nyene hajya muri hip hop ya ubu ntuze ubutumwa bwose mba numva yuko hip hop niyo swing yanje ariko kandi dutegerezwa kwigira ni swing y'abarundi kuko kwisi yose aha niho menga abaririmbyi canke aba DJs bamwe nta gaciro baha hip hop orke umuririmbyi uzosanga no muri Etazi nateye imbere no murapere niwo muntu uzosanga wa mbere afite amahera menshi so kwa panga mu Burundi canke kubera za Kenya zose usanga mu murapere ateye imbere muga kwa panga mu Burundi tezwa kurimba amapiano kugira ngo utere imbere no tosha kurimba bijya nyene uravya meriora ufise bike utanga bike mugabo urashobora kuba uriduwe muri ico kintu kavuga ati ndashobora kucyagura ku buryo nshobora kuryohera abantu muri cya kintu nyene aho cyo utangwa kuririmba nka Serinde Ogamani uri umurapere ngo ushaka ngo uryohera abantu bose ngo kubera ngo urabishoboye vyose bon none twebwe sivyo twatanguriyemo banashima nta murapera azi gitari nka jewe je ndazi gitari ndazi kuvuza ama instrument ndazi kuvuza ama instrument ariko ivyo bindi vy'amajwi wanashima naranavyize vraiment ariko mugabo sishaka kwerekana yuko jewe nshaka kurasa umudiho ndimo sivyo shaka utera amacumu sishaka ko umudiho wacu usanzwe ufise ibibazo by'indi midiho gute nza gukora rero undi mudiho uza kuwutera amacumu no dutegezwa kugwanira ico duharanira nyene hambavu yo kubikunda ariko kandi tunabigwanira naravuze gwa gasore yari umupolitisi iyo ashaka kuba umunyepolitike gusa yari kuguma ari muri politike yonyene sivyo kandi vyari kugenda fresh none ari umwana w'umwami gamana byari kugenda bien bukareme yaritanga avuga ati je mushake mu nyici mugeco maranira kwikukira ku Burundi rero nico rero bavuga kutikunda so je rero sinikunda singwanira ubustare gusa ariko ndagwanira inyungu z'u Burundi cyane zigisata cya hip hop kwanza sawa nico ituma renda kigomamwe kugira ngo nabandi bari inyuma babone yuko twibwa abarapere tuguma kwibanga shaka kwigisha umwana ko azotegezwa kuba Serinde abe Bob Marley abe Kidumu abende oya kameme man nta n'icyamamare kirabaho kigira ivyo nta n'icyamamare hera kuri Bob Marley ntiyigeze aririmba rap ntiyigeze aririmba R&B yagumye kuri reggae hera kuri Tupac ntiyigeze ahindura nta hera kuri ntuze Serinde nta handi hantu arigeragenda ija kuri Michael Jackson nta handi hantu aragenda sasa banoze barakidube bose ba Koffi Olomide sawa tiko ndavuga ivyamamare kwisi bro none gute none wizo inzinde inspiration kuzikura he rero iyo ukoze ikintu ugacumva yuko usimbiye ahandi ari uzotera imbere seke ico kintu ufise bike ntufise kongereza tu ufise bike ushatse kuja mu bindi wumva vyo gusayiriza sivyo rero iyo ufise vyinshi muri ico kintu urafise kuguma wiga koma gishobora gutera imbere kijya kintu nyene canke Fab Love tuzomona arimba uhibongoza inde Fab Love jewe tuzomona hayibongoza mu myaka iri imbere cyane bon jewe nashima no guhibongoza mpora mibongoza uvuga ko ntaririmba genda muri master refre no sikenda yiririmbira none genda ku ndirimbo bita barihe yiwanje couple ya kabiri nije niririmbira genda ku ndirimbo bita imihari couple ya gatatu ntangura niririmbira genda ku ndirimbo ni nyinshi zirahari mukaje uko ndirimba sinca ndirimba nka Serinde quand même hari ukuntu gangstiza ijya style ya yo guhibongoza ukayishira muri hip hop nturirimbe nk'umuntu menga ushaka kuba Kidumu turirimba nyene nk'abarapere quand même donc ucuririmba bikajana n'umurapere rero ivyo utabizi vraiment biragorana ucihibongoza nka Satbi none Satbi ko tuza ari umwe
canke Fizo bon yeah kabisa Fab Love navuga ko hari n'ibintu vyababaje bimwe mu bafana bawe navuga yuko ni award navuga yuko Fab Love atigeze aboneka mu brother ari ibintu navuga yuko vyababaje bamwe mu bafana bawe mbega ku ruhande rwa brother wavyakiriye gute bro? Bon haburana babiri hagatsinda umwe niko bimeze kandi nibaze yuko ivy'ama award nibaze yuko irya award bayitunganije neza nivyo nibaze ariko nimba bayitunganije nabi nabo ho kuyikosora gusa ikintu ntashimyemwo ibintu vyo kuvuga gutora ku ma SMS gusa ntabimwo jiri biba bigoye kuko urumva cyatsinda wa ma SMS eske none jewe ninafata nkatogwa cyane ku ma SMS cyabisigura yuko nkomeye bon urumva sinze hari kubamwo jiri iza kuraba rya ma SMS gaciraba donc cy'abantu bavuze ariko kandi nayo nyene ikagira icishikirije byari kuba ari bon kandi ivyo vya ma SMS yo banabitubwira kara ma SMS gusa byari go mugano uko hariho bari bafise information n'abatari bayifise so ariko jewe nta nakimwe kuko award ubundi bwobwo ni CV ariko CV nyamukuru niki amafaranga wewe shake baguha ma award 1,100 magaje ni nabafisa amafaranga Chenzo wewe ni wagenda kwa Kofi Olomide ngo mukorane ntuze collabo uzogena umutereke ivyo yawade vyose umushire ngebana ngo shaka ngo collabo no ariko je mfisa amahera ivyo yawade uzovyicarana ngaye imbere kwanza yagiye bazo cyawe ati musasire yicara ko ngaye kuri ivyo yawade vyawe ce nicara ko kugira ngo dukorane no muji n'amahera mishereza n'amafaranga so mugabo ni bon bayiguhaye ni bien ariko gusa namasaba award herekezwe n'amafaranga nitwige turacari ya gauche à droite iherekezwe n'amafaranga kuko nta kuntu umuntu ashobora kuronka ama award 20 30 mugasanga mani ntafise na vite ugasanga nta nimotagira ugasanga nta niki swata abandi nawe ugasanga na mabeze ngo ngafise ugasanga ntavyo afise kubera iki biramutera isoni gusigura katacha afise kubera ivyo amaze kuronka rero ivyo bintu turakwiriye kuva muri buzz tuje muri realite Fab Love navuga yuko hari amajambo menshi wagiye wandika ku buryo abafana bamwe bacanga ariko navuga yuko uno munsi ngaho uri kurabisigura kuri micro ya Loy TV kabisa nibaza yuko uri kurakurikirana Loy TV wamaze kuvyumva ni na Fab Love hari amajambo ashoye kwandika kuvuga ati hari abavuga yuko Fab Love ataboneka kenshi mu media ngo bivanye ngo nibi mbega kubgawe ajya amajambo asobanuye bon je nibaza bon kuboneka mu media kuvyerekeye amahera bon amahera sinobesha vraiment ushaka kumfasha namfasha kwera abanyafrika la majorité barakenye urumva abanyafrika turakenye la majorité sivyo si bose mugabo kubice binini cyane gose carte y'umunyafrika bayerekana nk'abantu menga n'abantu ya turi pauvre sawa so rero novuga yuko ushaka kugira icyo afashije sishobora kureka kuko urazi yuko ubufasha nta muntu abwanka urumva no munsi na Cristiano Ronaldo canke Lionel Messi baracyakenera ubufasha urumva so rero jewe nibaza yuko kuja mu media naho ni juste jewe sinkunda vraiment kuja muri media ntafise icyo mvuga kabisa brother je vraiment reka ndababwiza ukuri mwabaririmbye hari ikintu ciharaje ngo nukwidandaza sivyo ngo nukwidandaza ego kwidandaza ni fresh ako widandaza mu biki ugasanga umuntu yakubise ngirahera ku dolende gushika ku indi land uja ku ma TV sasa ugasanga nta n'ikintu vraiment do special uri kuravuga mugabo ngo nukwidandaza eske kwidandaza mugiye kuraba mu bindi bihugu vraiment uko mwidandaza niko abandi bidandaza nta mustare yidandaza uko mustare utegezwa kuja kwidandaza ufise icyo uvuga utegezwa kugenda imbere y'ama media ufise icyo uvuga ugasanga muri comedy muri mubiki donc ni vya bindi rero abantu bataduha agaciro cyusanga umuririmbyi ofete aboneka ku mwanya wari wese agateba akagushisha urumva ifo kaboneka mu mwanya ukenewe jewe vraiment media zose ndazubaha kandi azemerera iyo zinsavye ikiganiro ariko ndakunda ko dukorera ku mwanya mbafise icyo mvuga so rero ni ico kikunda kubitera ariko kandi simave ndabivuga vyose ngo bivaho hariho kandi n'ama media akumirana nimba wewe
ukorera kuri iyi media Roy TV hanyuma ukaba wanka Fab Love no ukaba ukunda umukonkira wa Fab Love jewe ucutegerezwa kunyinyora urumva ivyo bintu amapaji amwame cyangwa amativa amwame arabifise aho uzosanga umuririmbyi Fab Love adashobora kuza gukoreraho interview rero benshi bagaca bibaza ati ne Fab Love kuvo yakoreye eske ahantu nta musi warime kweri bamutumira bariho vraiment ariko hana kimwe kubera ko jemba ndavyita ko ari zandi bita kwino wapfuye kwino wapfuye so bisigura yuko buriko ratakaza umwanya none nk'ama TV ashika hafi amajana n'ayandi none nkunyimye muri babiri gasha uva ngaho uriko urakora iki so rero kandi iyo bamenye ubwenge bamwe bari kubikora ntarubaka izina ariko puro moma biragoye ntako batagize bamwe kugira bakorore Sabi ntako batagize kugira bamwe bakorere Farias ntako batagize kugira bakorore Kidumu ntako batagize kugira bakorere bande ba Vishu bande bamwe ariko no munsi abo bose baracyakora kandi ibintu bimeze neza none pourquoi pas Fab Love nawe est-ce que mafise undi Fab Love none muramufise banze mu crée aze hanyuma uri mu buce mubona gukuraho je aho rero birashoboka muga mutamukreye ashaho biragoye tu iyo babigira ukiri upcoming nkikiri upcoming byari gushoboka ubu naho vyovana n'ingene nkora ntakora aho kwera biroroshe mugabo nkora Mesheza mundoze vraiment subire kurapa neza nkuko bagufunga umuntu bamfunga umuntu watu aho bizokunda muga sino bisigaye byose bitangwa n'Imana Imana yugaye nta wugurura Imana niyanyugarira sawa mugabo nimba yaruguruye Imana yuguruye naho nta wugara yanyugururiye mene kandi jera yanyugururiye urumva inyugururiye ntushobora kugarura umwana w'umuntu cyo gituma ntashobora gutinya umwana w'umuntu ariko ndamwubahiriza tu kabisa bro hari ni foto yabonetse uri kumwe na Belkis muri studio abenshi batankibaza ati barakubonye uri mu ndirimbo yiwe na Akes Dan Melina bacabona rero muri kumwe ku ifoto muri studio baravuga ati mbega Fab Love na Belkis ho bahagire haze ikintu bita igisas bro bimeze gute bon vugisha ijya foto nyene nkugende muyikirike ko hanyuma nta bindi birenze ngaho navuga oya nta kabanga ndabibira deja imaze kwitwa ibanga none wumva gashanda kwibiye wumva ryo ari kiribanga ariko arakantu nabonye umwabwira ibanga uwundi undi agaca aribwira uwundi ugaca usanga ibana yakwiye hose avuga ngo ngatara ngo nyibira ibanga nibaza ko ngantu butahura ikirundi buri kuravuga nyibira ibanga ico kintu ntikibaho vraiment ikibaho shawa nyibira ibanga wewe wumva ari bari kibaga guterera Chiyako jeno umenga bira nyibiri banga cameraman si fresh nyibiri banga nibibaho urumva nikibaho umva nta kirundi nzi wala umuvuga meneri banga pana nyibiri banga ico twankunda kuvuga abarundi benshi nta kirundi muzi muvuga ikirundi gicafuye fore ko tuza turavuga ikirundi cyane meneri banga menera ibanga pana nyibiri banga nta mukuru abura mukuru we umva ndamenya kantu ntarize kabisa big up sana brother tumera nk'abasoza re Fab Love ndashaka tuyage ku buzima bwa hip hop ngambwe gucacu cy'u Burundi wavuze byinshi bavuga yuko ngaha mu Burundi hip hop itaragera ku gwego mbega ubona aho bahabura iki brother kugira ngo hip hop nayo igere ku rundi gwego rushimishije ku buryo n'abaraperi namwe kabisa ukunyene muja ku ma media muvuga yuko hip hop taragera ku gwego tukababona muja ku ma media muvuga ati kabisa hip hop ivyo twaririra byarakemutse je nibaza yuko ahanini ni twebwe abaraperi twebwe kwanza kuko twebwe nitwabikunda tukerekana ko tubishiyamo inguvu ibintu bizoshika kure mugabo nitwaba twebwe kwanza tutabitahura nane gashya umaze kubona nk'umuraperi ndungikira challenge acavuga ngo challenge ngo numuziki upfa ngo challenge ngo ntani yazopfa koze ari umuraperi vraiment hakumva ari umuraperi donc bisigura yuko hari abantu bakunze kwitwa abaraperi tu mugabo batazi ivyo barimo hip hop barayikunda muga ntibazi ivyo barimo muga nikindyohera nuko bamwe batangwe kuza barakora nama challenge ubu je novuga yuko ugiye kuraba jewe kuva ntangura umuziki wa hip hop nari umuntu nkunda ama challenge narayatanga ama challenges kugira ngo uko abandi bakinaga kino ka hip hop nanje ndagakinisha manza gusanga ngaha mu Burundi kino cha challenge vraiment kiracagoye ntaco baratahura vraiment bamwe batahura ivyo abo bashaka gutahura ariko abo badashaka gutahura nije murapere wa mbere
maze kugarirwa indirimbo ku maradiyo ngo naririmbye indirimbo zo gutukana, ariko genda kumviriza suko ntukana nk'abandi. Je Fab Love ndiko nandika niyumvira abantu bazokumviriza izo ndirimbo, nta kintu c'igishego nshiramwo, nta kijambo kimena amatwi nshiramwo, donc ndacokozanya, ariko muri ya façon umuntu wari we wese ashobora kuvyumviriza kandi bikumva washatse kuvyumva. Ariko mugabo kubera ko nakomye ahantu badashaka ko nkoma, Fab Love bikini biki baca bavyugara, ariko ivyo nyene nivyo binkomeza. Fab Love akubwira ati kabisa iyo ukomye ahantu badashaka baca batangira gukoma induru. Bon iyo nkomye kuri babandi bakunda, kwanza bihera mu baririmbyi abati bana nyugarira aka karirimbo ku umutipe yankomye, hanyuma bagaca bagenda bakuga arisabira ati bro, ariko bavuga ngo akeza karigura. Jewe natangwe kugarirwa mu myaka 2014 2013 nugarirwa jewe, ariko ino munsi Fab Love ahantu everywhere genda gukorera show, ahantu ngira muraheruka kubona n'igiteramo natunganije umunsi umwe, ariko nduzuza bisigura ko mboneka mu mwanya ukenewe, kandi n'abanyugarira banyugarira mugabo bazi wo bugari wariwo, kuko sinova mfata ubusa ngo ndabwugarire, nuko haba hari ikintu wugaye. So muri ico gihe rero nuko ubona ico ubwo runtu wugaye ingenera ukubangamiye, ariko rero biragoye man, biragoye vraiment, kuko novuga yuko navuze yuko bazobanze bareme uwundi Fab Love ameze ukunyene, hanyuma ni bamurema bazoba banshoboye vraiment. Iyo niyo nzira yonyene, niyo nzira yonyene, kuko nta murapere, reka nabikubwira ndagisubiremo, nta murapere azohava create ibindi bishasha, nta bihari, kuko ikintu cyose cya hip hop kiyiza mba ndagifise ku maboko, urumva ishure ryayo ndaryamako. Sasa rero kugira abakreyi uwo muntu azoza n'ibindi bishasha biragoye. Nibishoboka. Biragoye. Nibigoye ahubwo ntibishoboka. Biragoye. Nibishoboka. Nico gituma rero uzobona sukwiyemera. Nibaza uko ivyo maze kwerekana birahagije, sivyo? Ivyo maze kwerekana birahagije, nta bindi novuga no creya. Wanashima na abarapere wovuga ngo abarapere wovuga ngo bandi bahari. Chinama nakivuze ndanagisubiremo nga jewe nashoboye kubaha abana bato biwanje, kandi n'ubu ndacyafise ugwaruka rutoyi rushoboye hip hop. Utoshobora kuvuga ngo je nirigwe ndanahigano, jewe ndungika abo bana batoyi genda tu genda. Rero sabarapere benshi uzosanga bagira ico kintu cyo kwigisha abandi hip hop, abandi batora abarapere basanzwe bahari gingo tugufashe. Jewe suko jewe ndakreya, urumva karaba zampano ndazana umuntu akiri mushasha, wanashima harabona hereye hasi batazi no kurapira kuri beat, donc nka kubaka ukagira ikintu kikurimwo, hanyuma tukarondera umuntu ashobora kugira kuguteza imbere, cyangwa ugashobora kwitigitira ukarondera eske murashobora kumfasha kuri impano mfise. Donc rero naho ntandukane n'abandi barapera, donc jewe ndazi kubaka umuntu muri hip hop ntandukanye na babandi ndagisubiyemwo azatora wewe nimba uzi kurapa hanyuma ngingo renda guteza imbere. Jewe ndakreya umuntu nkamwubaka nkamuha iyo hip hop nkamwigisha, hanyuma maze kuyimenya akarondera yo gutezwa imbere. Nuko rero ibintu bimeze. So rero novuga yuko sukwiyemera, ariko babone yuko mu Burundi hari ubutunzi bw'abantu, si je nyene, hari n'abandi barapere babizi, ariko bamwe batashobora gushigwa hejuru berekanwe. Narumva kubera ko igisata cyacu kiracyafise ikibazo, ariko ndizera yuko one day izofata inzira nkuko turiko twashiyamo inguvu uko bigenda kose. Ndizera ko abarundi mugifise wa mutima w'urukundo wo gukundana, iyi mitima mibiri kiza ubu siyo basokuru batwigishije, irikiza ubu. Never give up. One day ibintu bizogenda fresh. Fab Love reka ndagushimire kubona waduhaye time, kubona wame kuyagana Roy TV Burundi, abwira ati big up sana brother. Thank you, murakoze cyane kandi mubandaye mukorera abarundi bose
wanjye wanguramo bakorera bose byo bavyize. Merci beaucoup Fab Love. Thank you. Yes bakunzi ba Loy TV twari kumena Fab Love umuribyi navuga yuko yakoze amateka menshi muri entertainment muri industry ya +257 si vya bose hari benshi usaba ibiganiro bakagufata nabi ariko je Fab Love no mushingirira naye kabisa ndabwiye ati big up sana brother zurafasha kugira ngo aho mwageze natwe twashike. Murakoze cyane jewe nibazo ko murapere wa vrai ategezwa ko ameze nka jewe. Murakoze cyane. One love. Yes bakunzi ba Loy TV reka ndagushimira kurikiranye iyi interview ntibage kugira subscribe kuri Fab Love Keshan Boy kugira ngo ukomeze kumushigikira ucugira subscribe kuri Loy TV yari Mr Radio kuri kamera wari kumena Alpha J kuri micro Mr Radio we love you so much ciao ciao.